Hagiye kuba ihiganwa ry'umuziki wa gospel bitiriwe Gospel Music. Amavideo y'izo ndirimbo akazoba atarenza iminota 2. Bikaba byashikirijwe na Jean Claude Mbonimpaye arongoye iryo higanwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku nama 31 Nyakanga mu mwaka wa 2021. Ni higanwa rihamagarira abaririmbyi ba gospel canke abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza kwitaba kugira ngo barungike amavideo yabo atarenza iminota 2, bayarungike kuri Instagram na Facebook nka message hamwe na nimero ya WhatsApp tuza kubaha. Hanyuma Instagram na Facebook boraba izina rya Kora Gospel Music. Hanyuma iri higanwa rikaba uno munsi ariho byuguruwe ku mugaragaro. Izindwi zibiri rero ziri imbere dushika itariki 17 niho tuzoguma twakira ayo mavideo. Rero duhamagarira abantu kurungika amavideo, ahanini muri zo video bafate na telefone, ntibaje mu studio ngo babihatarishe ngo kamera zitatu, oya, bafate na telefone ahantu hatari induru, ahantu hanumye, kugira ngo ijwi ryabo risohoke neza kuko turaba ijwi cyane. Ikindi naco nuko inyuma izo tariki mu mavideo yose azoba yarungitswe, abajejwe gutanga amanota bazokuramo video 50. Izo video 50 hanyuma ikindi gice bakuremo 10, hanyuma muri abo bantu 10 niho hazovamo batatu banyuma. Hanyuma nkuko mubibona cyane twabivuze, uwa mbere azoronka miliyoni 3 hamwe na album izokorerwa muri studio yitwa Cheche Music. Umuproducteur ari ngaha anye turi kumwe, niwe azokora izo ndirimbo. Nayo Barigume Regis ari mu ariko barafasha mu gutunganya ico gikorwa, yamenyesheje bimwe mu bigize abagiye guhiganwa n'ibikoresho bazokoresha mu ntumbero yo gutanga amajwi meza. Pratiquement no kurungika video y'iminota 2 wifilmye na telefone, ntiwivune ngo uri buraja kurondera ama studio n'amakamera n'ibiki. Usasemye ukugize ka gitari cyangwa shiramo agapiano ni bon, mugabo ube maso gitari yawe ntitera induru muri video ubwo tutakumva ngene uririmba nitwumve n'ivyo uri kuravuga. Ama video irungike kuri nimero ya WhatsApp iraboneka ngaha, canke tuzopartager ka fiche ngingaha, nimero ngingaha, hama na ka fiche tuzoga partager ni nimero zibiri partager ku page ya Starlasan Production. Starlasan Production ni ikira kuri iyo competition kujya mwatubonye twicaye hajya nitwe tuyiserukira Bujumbura. Ego igikorwa kizogenda uko video zose zizoza tuzokoramo 50, hama 50 bazogira ama performance live bizogenda gute? Sumwe wese azogira ari muhiri wabo, tuzohurira ahantu twasetinze connection nziza, light nziza, hama umwe wese aririmbe bari kwaramukurikirana live, abari kwaradukurikirana abazokurikirana muri uwo mwanya, hama bajije, hama dusigarane 10 hazo ari abajije batandukanye. Amazina ntitwayavuga yose, twavuze make yaje ndani, hama dusigarane 10 hazoba final izobera ahantu baze baririmbe, peut-être n'aba musiciens, mvuze peut-être kuko peut-être kutagira bande yose ikamvugiza cyangwa peut-être quand même na bande yose, hama n'abajije bari sur place batari online, hama dutoremwo batatu. Uwa mbere azoronka agashimwe k'imiliyoni 3 n'indirimbo 10 zizokorerwa muri Cheche Music nayo ni mu partenaire principal, donc havuye Starlasan Production abiteguye. Ego awa kabiri azoronka indirimbo 2 n'amahera umuriyoni. Uwa gatatu azoronka amahera 700 hamwe n'indirimbo imwe indirimbo imwe ya featuring n'umuririmvyi wa gospel akunda yifuza. Mwamenya ko iryo higanwa rizojamwo ari we wese bataravye imyaka, uburambe mu muziki wa gospel n'ibindi.